Karibu mwese kw'isomero, ndashaka uno musi tuganire ku kintu co guhindura ama dokima aba ari muri PDF tukayashira mu yindi foroma canke tukayakura muri PDF tuyashira mu yindi foroma. Uno musi tuza kuraba akahuti kitwa I love PDF, n'akahuti keza cane karimwo utuntu twinshi. Ino seri y'amavideo ishobora kuzokuvura presque utu tuntu twose, kungene umuntu ashobora kuza aragakoresha kugira ngo ashobore gufiziyona nk'ufise ama PDF abiri, kudiviza PDF ari imwe ukayikora zibiri, compresse ari PDF nini ugashobora kuyikompressa ikagira taye ntoya, ngaho ugashobora guhindura iyi foto muri PDF, Word ukayihindura muri PDF, PowerPoint PDF, Excel muri PDF, HTML muri PDF, canke kubikuramwo ukabihindura mu maforoma Word, PowerPoint, Excel. Ego rero tudatevye reka tugire akantu ka mbere. Ica mbere azoba ari gufata PDF ukayishira muri Word. Tuca tuja kuri ino site web ilovepdf.com, hanyuma ugaca ugira convertir PDF en Word, ugaca ufyonda kuri selectionneur PDF, ugaca uja aho wabitse PDF yawe ukayizana, ugashobora no kuyidepoza ngaha. Convertissez le fichier PDF texte sélectionnable en fichier modifiable. Ngaha premium mushobora gufata PDF atari sélectionnable zidashaka guselektiona texte iriko hejuru, ukazihindura muri Word ziri modifiable. Yego ngaha ubanza kuriha, ariko ngaha tuzaza gukoresha mode iri gratuit. Convertir en Word, hariko ya convertissa, tuca tugira télécharger. Ok. Aha ndayiravye nza gusanga mfise Word ishobora kuba modifiable. Yego yari akawuti, reka duce tugira ko duhindure PDF muri Excel. Duce tugira PDF en Excel, ugaca ugira sélectionner nkuko mwabibonye, tugira convertir en Excel, duca tugira télécharger, save aho dushaka kuyishira, hanyuma duca turaba ngaha kungene yaje imeze. Urabona ko yugururika nka Excel, nka fichier Excel. Ngaha irugurutse. Kungene nabikoze, yaciye ifata agatable kamwe kamwe kose igashira kuri feuille yako. Merci ko mwakurikiranye ino video, kari kano kahuti. Merci pour le visionnage, m'y abonner, bien à like. Merci beaucoup.